bo message ushobora nk'ubu unye par exemple ndashobora kuririmba message yo guhumuriza umuntu urongo hama iyo message ndayigize hama ikishikira umuntu yibereye muri ambiance hanezerewe ariko arahonja kubwiza bw'Imana urumva iyo message nta kintu nta muntu ntakiza kumumarira wundi ariko ariho uwundi ya message urumva yarayikeneye muri uwo mwanya rero sinkeneye yuko message yanje ishikira abantu benshi ahubwo nkeneye ko message yanshikira uwo ikeneweko. Okay. Niho hantu nipfuza kugera nkibikora ikimushikira. Vika ntabwo wifuza gutera imbere umustar amenyekane wamamara. Jesse nifuza kwamamara nifuza ko Kristo aguma yamamara. Ndabaramukije mwese bakoze Akeje Media ndiza ko mugoye neza n'imiryango yanyu igoye neza ndagwaye ikaze kandi kuri Akeje Media mu kiganiro Burundi Gospel Star Search ni kiganiro cyiza cyane cyo umunyamuziki bayirimo indirimbo mpimbaza Imana uno musotse kumwe n'umuntu dasanzwe ndiza ko mubona umusore yumutse umusore abushitse asa neza cyane vraiment kandi guys yajaberewe vraiment ari ku mwanya. Premièrement reka ndamwakire kuri Akeje Media kaze. Murakoze kunyakira. Ushaka kudamusaba abakunzi ba Akeje Media. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Akoze cyane uguwe neza none. Mu mwami turashima. Namwe ni sawa. Mu mwami. Ego. Oh akoze cyane. Bameze neza. Nukuri numva ari ibyishimo n'umunezero. Ushobora kwidondora bakunzi ba Akeje Media cyangwa uri kwadukurikirana ashobore kumenya uwo turi kumwe ariyo. Ego nitwa Vika nibitanga. Ndi umusore akijijwe akunda Imana. Nkaba umuririmbyi umwanditsi umucuraranzi w'indirimbo mpimbaza Imana. Vika umuririmbyi umusore akijijwe akunda Kristo. Baka ibintu bikaze nuva uri umuntu w'umunyamugisha umuntu yahiriwe. Nikiye kintu wiratira? Niratira ko navuye mu bantu b'Imana nja mu bana b'Imana. Ushase kuvuga kumenga ni gitahuritse neza. Ngomvye kuvuga ati ariko abamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana bisigura bari abantu b'Imana baca abana b'Imana rero niratira ko navuye mu bantu b'Imana nja kuba umwana w'Imana. None abantu b'Imana n'abana b'Imana batandukaniye he? Batandukaniye ku kumenya Kristo hamukamutahura ukemera ko ari wo kuganza mu buzima bwawe aho ucitse umwana w'Imana kuko ugendeshwa namwe ntushitse ibyo kameremere ko umubiri kipfuza rero ubuvuye mu bantu b'Imana ukaja mu bana b'Imana. Abaje murayumva umusore wacu arakaze mumva ko ari umukozi w'Imana. Vika twakuze nk'umunyamuziki umuririmbyi uri kurakora neza muri kino gihe. Ushobora kutubwira mbega kuririmba kwawe biba byatanguye ryari vyaje gute vyagenze gute? Kuririmba navuga yuko ari igikorwa camyeho kuva kera mwijuru ariko kuri jewe cari carabayeho gitangura kugaragara ubu vuba imbere y'amaso y'abantu nukuvuga ku mbuga ariko mu rusengero nabitanguye kera gose ndi umwana mutoyi. Hari nka ryari? Nibaza ko naranifise nk'imyaka 7 urumva hari kera gose. Imyaka 7 uririmba? Ego mu bana muri Sunday school. Ushika no munsi nyuma y'imyaka ingahe? Nyuma y'imyaka myinshi. 20? Ni nkiyo. Ego uraburiye. None Vika uravye kuvutangura kuririmba gushika no munsi ubona byifashe gute umaze kugera he? Maze kugera yuko umunya bashobora guhereza message ari benshi par rapport yabona yihereza ubwa mbere nashobora kuba ndayitanga mu rusengero gusa message y'indirimbo nabananditse canke indirimbo nabandi ko ndaririmba nkayitanga mu rusengero gusa canke mu gikorane kanaka ariko ubu unye ndashobora kuyitanga mu mahanga bakumva message uri kuratanga. Yego. Mbega ko watubwiye ko watangiye kuririmba kwa ugifise imyaka 7 mbega ugifise niyo myaka 7 wari kuratanga message canke wari mu kiryoha? Nibaza yuko bijya bintu byo muri Sunday school benshi babijamwa ari kuryoherwa
canke ku nguvu z'abavyeyi kanaka ukisanga mu kagwi k'abantu. Ariko iyo wigishijwe cyane hariya haraguha umushinge kandi inzu igenda gukomezwa n'umushinge. Rero nibaza yuko hariya ariho havuye umushinge w'iyi nzu mubone hagaze uno munsi. Urumva ntikwari ukuryoherwa ahubwo yari fondation. Nivyo none Vika umuntu wese ahagira intumbero mu bintu vyiwe byose bari karakora. Nihe ntumbero ufise muri ibikorwa byawe byo kuririmba? Kuko cyamaze kubona igikorwa cyawe kimwe c'indirimbo, ngira n'ibindi biri inyuma ego byinshi ego. Apa y'ivyo canke muri ivyo nyene ofisi ihe ntumbero, ofisi yerekwa tubwire. Ofisi yerekwa ry'uko Kristo yamamara biciye ariko muri jewe. Asanzwe yaramamaye deja, ariko mu gihe ibikorwa by'iwanje byoshika kure abantu hamwe batoguma babona jewe bakacabona yuko hari imisore, hariho abantu bagikunda Kristo, urumva Kristo yo bari kararushirizaho kwamamara. Iyo niyo ntumbero, Kristo yamamare. Hama kubera iki iyo muri ko murakora indirimbo mugerageza kuzipartage kugira ngo dushikire twese, kandi mukatubwira ati mutugire subscribe canke sabone? Eske abari Kristo akicamamazwa canke namwe hariyo akandi kantu? Nibaza yuko ntitwishushanya n'ivyiki gihe, ariko turagenda nk'abanyabwenge. Uko Bibiliya iratubuza kwishushanya n'ivyiki gihe, ariko nayo iratwongereka tubwira ati mugende nk'abanyabwenge. Rero igihe tuba turiko turababwira ati fasha partage, jewe nta muntu mbwira ati ngo mufasha ngo ugire subscribe, ariko ndamubwira ati fasha partage. Kubera subscribe murumva ucumengo ndiko ndaguhiga kandi ma profit, ariko partage mbashaka ya message naho yo guca mu matwi ni wumva bikunze kumva ni sawa, mpwemu yaraka kugenderera yo subscribe urashobora kwishirako, kandi n'amahoro menshi cyane kandi n'umugisha uko uba witeze yindi message zo kurikira. Ariko naho utoyigira je nzosubira ndagupartage yindi message. Yego rero iyo turiko turagira ibyo baturiko dukoresha ubwenge, kuko twahamagariwe kuba ibyabona byo kumushingira intahe Yerusalemu, Yudaya, mu Burundi, hariho hose kugera ku mpera y'isi. Rero aho ushoboye kugeza urashobora gupartage ijambo rya Kristo. Rero je ndakubwira partage, ariko sindakubwira ngo ugire subscribe. Okay. Vika, niziye ntambamye ushishikara guhura nazo muri kino gihe, ko tuzi ko bino bikorwa byanyu byo gusohora indirimbo, kwandika indirimbo, gukora indirimbo, ndibaze ko banahura neza, bigoye, bigenda gute, birakorohera, byifashe gute? Intambamye ya mbere mu buryo bijya bintu biratwara amafaranga menshi cyane, udashobora nawe kwiyumvira ati aya mafaranga mbebasha bimeze gute. Ariko mu gihe cyose uri kuramenya ati je ndiko nagura ubwami, ni nkuko wozana umufuko w'isima ku rusengero, imifuko 2-5 ukavuga ati turiko turubaka, uko benshi bakunze kuinvestisa mu bintu biboneka. Urumva nko tuduza itafari tugira iki, ariko nahajya je mparura ko ndiko ndubaka ubwami. Rero intambamye mpura nazo n'uburyo, ariko bikaba biryoshe yuko ubwo buryo nabwo niyo bubonetse buza kubaka ubwami. Ego yindi ntambamye nuko bigusaba kugerageza, benshi bibasaba kugerageza kuba bo batari. Cyase kuvuga urumva aya abantu ucugerageza usanga abantu bose baguma bakurabira ko iki, umva ukagerageza no guhindura intambuko iki ishuromba, birakunze gushikira abantu benshi. Guhindura intambuko kubera yuko abantu bakurabira ko. Ego kubera birakunanira kuba wewe. Apart y'ivyo mutubwiye, mbega abantu bose le social iratahura ivyo rimwo, urabona ko bagushigikiye? Ibintu by'Imana ingene ibintu biba bimeze, abarundi barafise agatima ko gukunda Imana, tuzoze tuvyemeranye. Arashobora no kutaba agushigikiye, ariko akavuga ati vraiment iriya nzira arimwo sinafi. Akareka kubishiramwo inguvu, ariko kameme na
abarundi baririnda kuvuga nabi cyane ibintu by'Imana, bakoresha imvugo batuma bigirira bahitamo kwinumira kugira ngo ntibarogote. nivyo Vika, biragoye yuko ukora ikintu kizima abantu bose bagushigikiye, biragoye ko utera imbere abantu bose bagushigikiye, ivyo biri normal. Ego. Kandi iyo uri kurakoreshwa n'Imana vraiment utegerezwa guhura n'ibigeragezo byinshi, ibiguca intege, abakubabaza, ibintu bigapfa, ibikorwa bigapfa uri kurakora. Ivyo ku bantu b'abaririmbyi nkamwe, ivyo navuga yuko mubimenyereye cyane. None Vika, ego watubwiye ko ufite intumbero yo kuzana benshi kuri Kristo, ariko nawe afite naho wifuza gushika, siko? Ego. Ubu ushobora kuhatubwira wifuza kugera hehe, wifuza ko ibikorwa byawe byogera hehe? Nifuza ko ibikorwa byanje byogera ko kuri rwa rugero nkirekura message ibishikiriye umuntu Imana yari yagenewe ko iyo message ishikirako. Sinifuza ko seho ikintu kibona n'abantu benshi ataco kiri bubafasha. Intumbero yiwanje nuko ikintu cyose nokora message no bantanze yoshikira abo Imana ikeneye. Abo Imana ikeneye tivere quoi? Bo message ushobora nk'ubu unye par exemple ndashobora kuririmba message yo guhumuriza umuntu. Urongo. Hama iyo message ndayigize, hama ikishikira umuntu yibereye muri ambiance. Hanezerewe ariko arahonja kubwiza bw'Imana. Urumva iyo message nta kintu nta muntu ntakiza kumumarira wa wundi, ariko hariho uwundi ya message urumva yarayikeneye muri uwo mwanya. Rero sinkeneye yuko message yanje ishikira abantu benshi, ahubwo nkeneye ko message yanshikira uwo ikenewe ko. Okay. Niho hantu nifuza kugera nkibikora ikimushikira. Vika, ntabwo wifuza gutera imbere umustar amenyekane wamamara? Jesse nifuza kwamamara, nifuza ko Kristo aguma yamamara. Mugabo Kristo yamamarira muri wewe? Ego, no yumva ari je nzoba namamara. Paulo yarabivuze neza ati ntabwo ari jewe mba nkiriho ngo ariko ngo ni Kristo abari muri jewe. None wumva je ni namamara atari Kristo azoba ari karamamara. Haba indirimbo zawe kubera iki uzikora kandi mukagira ama concert ukifuza ko abantu bazibona, nuba wifuza yuko nawe wamamara? Oya. Kijya n'igikorwa civuga butumwa. Nigo civuga butumwa ariko nawe turakumenya nkaje ndakuzi kuri Vika, ndakuzi ko indirimbo wakoze. Ego. None ubonye jewe kwerura ubona nyene Vika nyene. Kweri ntahe ndaguhayo tumubona ati Kristo aragaragara muri naka, nimba atanahe noba ndaguhereza. Uko kumenya ko bakwabaye ko impfa gusa. Ariko nimba hariho ntahe maze kuguhereza ikwemeza yuko Kristo akiriho, uko kumenya ko haragize ico kumara. Ego. Vika, akoze cyane kandi ndagushimire singume ndaguhaririza uko burya ibintu by'Imana biragoye, kandi ibintu by'Imana iyo ubidwebereyemo gose akenshi bisanga wabivuyemo, niko bamva babivuga. Barabikomplika kandi yarabyoroheje. Nayo majambo yakura. Bo nuko jambo ry'Imana riri kwica ariko gihata. Usoma jambo agumye. Usoma jambo remere. Bivahe damasengesho menshi nimwe mu mwinshi. Bo niko igihe cyo cyose mba ndiko ndandika nuko nzi neza yuko nta munsi numwe ndandika mu mubiri. Wandi kuri mu mwe. Ubwe buni hehe. Ayo bako dukoye kugiye bega mugofze mu mwe mudutahura iki mu mwe mayo kubavuga iki mu mwe ushobora gufasha abantu batatahura. Bo iyo turiko turavuga ikibanza c'imwemu si kibanza dukora ko si kibanza kiri palpable. Ni kibanza ushobora kumva ibyo abantu batariko barumva. Ni kibanza ushobora kubona ibyo abantu batariko barabona. Ni kibanza ushobora no kugenda ahantu kure utokwiyumvira ko ushobora gushika. Ni kibanza ushobora gukoreshwa ibyo utari witeze ko wokora. Dusubire mu gikorwa cyo kuririmba, ushobora kutubwira mbega igikorwa wakoze twogisanga hehe, byifashe gute kugira ngo umuntu yobarika arakwikara kino kiganiro afise umutima kuvuga ati jewe Vika vraiment ifo kenda mushigikira kugira ngo bimworohere kuronka donc again cyakoze akubona hafi.
igikorwa canje ibikorwa vyanje kuko ni vyinshi biriko biraza ashobora kuja kuri YouTube channel yanje kandika Vika Nibitanga cyangwa kandika nk'indirimbo nka Urankunda by Vika Nibitanga usanga ku butumwa bwiza ciye mu ndirimbo washobora no kunkurikirana kuri page yanje ya Facebook Vika Nibitanga washobora no kunkurikirana kuri Instagram Vika Nibitanga washobora no kunkurikirana kuri WhatsApp direct. WhatsApp. Numéro ni 69 200 245. Combien? 69 2 0 0 2 4 5. Wow, ndiza ko bavyumvise. Vika warakoze cyane. Hamareka ndagushimiye biva mutima, warakoze cyane. Nanje mwakoze kuntumira cyane kuri Akejo Media. Ndishimye kuba twabanye nawe, wakoze kutuganiriza, tubwiye amajambo meza, utubwiye kubikwerekeye. Vraiment namahirwe kugira ngo umuntu ashobora kubwira ibimwerekeye atacu bamuhaye. Vraiment wakoze cyane. Namwe Imana ibahezagire gose. Kandi gusaba akajambo kanyuma ku bakunzi ba Akejo Media yuko adukurikirana. Ego abakunzi ba Akejo Media. N'abaririmbyi bagenzawe. Okay, ku bakunzi ba Akejo Media nuko mwobandanya mukurikirana bino biganiro surtout bivuga iby'ubutumwa bwiza kugira ngo tubandanye twagura ubwami ku baririmbyi bagenzi banje nuko ndabasaba kugira urukundo ico ni cyambere hagati yabo kugira ngo buzuze urukundo ruva ku Mana. Yego bakoze cyane ndiza ko bavyumvise urukundo rw'Imana rubabemwo bakore ibyo kugira neza gusa nkuko wabibifurije. Hama nanjye nongeye kubashimira mwebwe mwese abakunzi ba Akejo Media ko mwadukurikirana, mwakoze kubana natwe, mwakoze kudukurikirana kandi ndiza ko mwashimishijwe n'iki kiganiro. Rero mutubasa kwandya mudukurikirana, utagira subscribe cyangwa sabone ugende ubikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane, mudushigikire mwazi kandi mwebwe ba boss dufise natwe duhari ku bwanyu. Hama behind the camera naikuwe na wetu Yesu w'i Burundi. Rero naho ubutaha tuzosubira. Bye bye.